n'umunsi yitaba Imana twari kumwe. Wow. Rero ni ikintu cyambere ni ikintu gikomeye cyane nshimira Imana. Umunsi witaba Imana mwari kumwe. Bisigura ko mwabanye iyo myaka yose 15. Ni umuzi cyane. Petero Nkurunziza we twabona ari umukuru w'igihugu yarafata ingingo, yarafise inkuru nyinshi atera abantu, we wamubona hafi. Wo kubwira Petero Nkurunziza wo mvuga gute? Yari umuntu atunganije neza cyane. Ariko wewe yazinduka kare mu gatondo. Ikintu yakora ibintu byinshi kandi ikintu cyose gifite umwanya wacu. Yarafise umwanya wo gusenga, ashitse mu biro. Icambere arasenga. Yasenga biriya yuguruye, agasoma Bible. Hama agakora amadosi. Ntiyashobora kwakira abantu ataraheza amadosi. Nta dosi yararakumeza iwe. Ahejeje amadosi akagira umwanya wo kwakira abantu. Wow. Agasura agakora amadosi. Akagira umwanya wo kuruhuka, akagira umwanya wa sport. Yari umuntu afise ubuzima butunganije neza. Nibuka igihe yitaba Imana, niyo naraba nti yabaho ubuzima w'umuntu afise igihe gito. Muga muri ico gihe gito abwiza gukora ibintu byinshi cyane. Vyerekana ko ari ndongozi idasanzwe. Aho ndiko mvuga je nk'umuntu twakoranye namubonye ku kazi, ntimujane mu bya politike. Namubonye ku kazi umuntu twagenanye imisi yose, nkamwigira ko ikintu kidasanzwe ko ari umuntu adasanzwe. Agiye yarameze gute? Ababa yarameze gute? Yari umuntu azi kwihangana no kwiyumanganya, aryohe warabibona. Hanyuma niyo ababaye ntavyo bashaka kubona. Yari umuntu azi kwiyumanganya. Azi kwiyumanganya kandi yari umuntu ashaka ko abandi bamererwa neza. Imisi ya nyuma yo kuba kwa k'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mwari kumwe gushika no kwisaha iwe ya nyuma. Hari ijambo yabarasigiye abarundi canke ikindi kintu yo barasize twogendera kugira ngo twebwe abarundi zo kwame tugira Iragi. Festival Tobicika. Hello boys and girls, inizira kumeze neza kwa kundi ahandi ndagura ko ari juste Gaël Kedro from Morrisake Black Machine Black beyond the camera no musaza ndababwira ko twatewe iteko no munsi turi kumwe mwite ambassadeur Nasasagare Albert Queen Poem tukura musa ariembre cyane ndamwisa nyakubahwa ntiwo vyema ariko ndakura musa nyakubahwa ambassadeur nizira komeze neza. Ndameze neza ndashimana. Queen Poem idasanzwe turabahaye kaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Nuko tuvuze ambassadeur Nasasagare Albert. Haraho kwita evangeliste, haraho kwita ibindi byinshi cyane. Dusigarana iki? Musigarana Albert Nasasagare. Albert Nasasagare ninde? Yavukiye he? Albert Nasasagare ni umwana w'imfura mu bana batandatu. Ego. Umuhungu w'imfura mu bahungu bane n'abakobwa babiri. Ego. Abavyeyi baracariho bose. Navukiye mu ntara ya Mwaro babita Ifota. Ego. Mu 1976. Ego. Uracari bato? Abandi umupapa w'abana batanu. Umupapa w'abana bato batanu n'umugore umwe. Umugore umwe nuko yatanguye amashuri ryari? Natanguye amashure mato 83. Ego. Hanyuma ntangura ayisumbuye kuri Risengagara yo bita INTAHE mu 1992. Hanyuma ntangura kaminuza mu 1999. Wow. Hanyuma ntangura akazi mu 2005. 2005. Urumwe mu bajene batanguye bakiri bato cyane akazi. Tubwire kwizegwa ugiheza kaminuza. Ugaca wizegwa n'umukuru w'igihugu w'ico gihe. Na chacha tuvuga ati pe asona mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Uvuye muri kaminuza indani wavyakiriye gute? Vyarakoroheye kwicumva iyo nkuru? Vyabaye igitangaza kuri jewe ntavyo nari niteze d'abord. Vyabaye igitangaza mugabo ikintu namampanura abajene wifata ukuri kuko ejo utahazi.
hanyuma wifate nk'umuntu ariko aje ahantu ufise intumbero y'ubuzima bwawe hama kandi ube maso uteramire kazoza kawe uko wifata byerekana ico uzobejo hagira uri kuragenda ibyo ugezemwo byose ubikorana umwete nk'ari ibyo nyene ko kenshi ugwaruka rurakunda gusuzugura ibikorwa barimwo biteze ibindi byinshi ugasanga ari mu bintu atabishize ku mwete aziga ibindi vyiza canke bihambaye si bibi kwitega vyiza mugabo ubuzima ugezemwo igikorwa uri kurakora gikorana umwete nk'atakindi gikorwa gihari aho ugeze habemwo wese n'inkomezi zawe n'ubwenge bwawe hanyuma tuba mu bantu baraba babona hanyuma abo bantu rero niba Imana icamwo niba Imana ikoresha kugira ngo bagushitse ku mugambi w'Imana mu buzima bwawe nanje nuko mu buto bwanje abanzi namye mfise umwete namye nkerebutse mu bikorwa cyane cyane gufasha ugwaruka jewe na igihe umukuru w'igihugu Nyiricibanda Daimerikiore yitaba Imana bamwica bamugandagura nari mu ntango umwaka w'icenda kuri ene na mu Cibitoke cya Bujumbura murazi ajya ama quartier ya Cibitoke na Ngagara Kamenge Kinama yahuye nibazo byinshi cyane aho haca ama quartier yigabura ha ama quartier y'abatutsi n'ama quartier y'abahutu rero uvuye muri yo quartier ukinjira mu yindi mudasanga y'ubwoko waragira ibibazo rero ni kenshi cyane nari muri Brarudi wa mugwi wo kwinonora no kwirukanga hama iminsi yose mvuye aho ku kibuga kwinonora iminsi yose naza ndiruka nkatandiruka narakunda gukiza abantu benshi bagira bagandagurwe rero ngira iciyumviro cyo guhana urundi gwaruka ndabwira ugwaruka bari n'imbere yande woshaka biga mu mashuri je nari mu w'icenda abariko baraheza amashuri yisumbuye abari muri kaminuza turicara turavugana ndababwira nti nagenda babwire yuko ibi ugwaruka ruriko rurakora nitwirengagiza no kuvuga bariko barabiba kazoza ikibazo bariko barabiba ariko batubibira nihagera gusarura tuzosarura twese rero byo bavyiza dutanga gufata iya mbere tukagira ico dukoze kugira duhanure urugwaruka turatangura mwiga mu mwaka w'icenda niga mu mwaka w'icenda cyari byoroshe umwana mu mwaka w'icenda avuga ati duhanure buno rwaruka rundi ego nari umwaka w'icenda ikintu Imana yangireko neza sinigeze nifata nk'umwana mu buzima bwanje bwose numva aho ngeze hose ko ari uruhara nogira mu bankikuje ko ari ico hari uruhara hari intererano yanje kugira ngo ibintu bimere neza haba miryango sinari nzi kwirengagiza mbonye hari abantu hari ico bapfa mu miryango nabubatse no kubwira yuko muri iyo myaka nyene natanga gufasha ingo abashaka gusambura nkabasubiranye nibuka ni mu mwaka w'12 narasubiranije ingo zibiri uraba ombudsman umuhanuzi apana umuhanuzi sinabaye ombudsman nabaye umuhanuzi kuko ingingo nibo bayifata ego ico gihe rero turaja hamwe nabwiye ijambo rimwe turi mu nama mu chef de zone ico gihe Cibitoke yari zone imbere yo kuba commune hanyuma turagira inama ndibuka ndafata ijambo ndababwira nti gwaruka ibikorwa turiko turakora no munsi turiko turabiba kazoza turiko turabiba mvuga muri kazoza tuzokwimbura rero ntikibabaje nuko nitwahora muriko muratubibira natwe nihagera gusarura tuzosarura twese rero ico gihe ntanangura gushira hamwe ugwaruka turatangura kuza turohanura ugwaruka rundi turatangura kubahanura muri buke ico gihe mu Cibitoke niho havuye nuko amabisi azarahagarikira kuri Arebus quartier 3 kubera iki abajene amabisi ashitse mu Cibitoke abajene baca biba amahera bakiba abantu ndibuka mvuye kwishura umunsi umwe sinakunda kwemera umumama ko urona ijya traje ijya nzira kuva muri quartier tuja mu Cibitoke hari harehare kujya Kanyoni uja kujya Kanyoni uvuye kuri Arebus umumama umunsi umwe ndamubwira ndamutwaza atangura kwanga mugaranda mu maso hamarama mugaba acambwira ngo nje imbere nawe aje inyuma sawa ndamwumvira hama turagenda ndakata ndarengane wacu ndakata ndamutwaza
hama arambwira ngo nukuri Imana guhezagire ngo nari nagize ubwoba kuko ati kenshi bambwiye ngo bantwaze muri ubwo buryo bacabitwara ati mugi gituma naguhaye nakuravye mu maso mbona yuko utobitwara ati mugabo kugira nshira amakenga ndagushira imbere ati ni wiruka nce nkoma induru ndavuga ati Mana yanje aho niho hageze yuko atanu umuntu ashaka kwizera ko umufasha rero nico gihe rero aho niho nakuriye niga amashuri mato mato mu Kamenge mu Cibitoke nivyo bihe twabayemwo hama turafasha cyane ndibuka mu bihumbi 2000 nagize iciyumviro fatiye ku ijambo ry'Imana riri muri iyo ubutumwa bwiza bwa Yohana igice ca 4 aho Yesu yaravuye i Galilaya yagenda i Yudaya yabwiza guca i Samariya ashitse kw'iriba rya Yakobo arahagarara aricara intumwa zimvira ko ashonje zija kurondera ivyo kurya mugabo yararindiriye umusamariyakazi wa musamariya musangaho Yesu amusaba amazi yo kunywa aca aramubwira ati ni gute wewe wosaba amazi yo kunywa uri umuyuda naye ndi umusamariyakazi uzi n'ukuntu twankana urunuka hanyuma aca aramubwira ati iyo aba waruzi ugusabye amazi ahubwo ni wari kunsaba amazi ko je amazi ntanga ntuzosira kunyoterwa baraharira mu nyuma aca aramubwira ati mpa data wanje kuri ayo mazi nk'umukindaga hanyuma aca aramubwira ati genza n'umugabo wawe ndaguhe ati nta mugabo mfise ati uvuze ukuri wagize 5 ntibari gwawe no 6 muri kumwe si gwawe wa mugore ati umuvugisha umuprofete aca arirukanga i Samariya guhamagara abantu bose intumbero Yesu yayafise niye yari yo guhuza abayuda n'abasamariya bankana urunuka ico gihe nari ntwara message baraca baramugobera amara imisi 2 nta muyuda n'umusamariya baramukanya ntibasabirana n'abageni ntibahana n'amazi nta kintu kimwe baha no gukorana mu bintu ntibakorana mu bintu ico guha mugobera amara imisi 2 i Samariya ico gihe nari ntwara ubutumwa nagiye mu mashuri yo mu Kamenge no mu Kinama kubabwira nti mes amis jewe sinahesemwo kwitwa umututsi navutse uko rero ntimo muri housing ndi murundi ntiduhorane housing tikandi nta muntu azozana umuti w'ikibazo atari umuhutu canke umututsi ubututsi canke ubutu bwavuyemwo akamenya ko ari umurundi ndababwira ko nari umuntu wa mbere yatawe kwinjira mu mashuri abantu bibaza ati uyu muntu avuye he ndazunguruka amashuri yo mu Kamenge no mu Kinama sinzi ko mubona igihe abasaya bari biyestaye kuri Sainte Famille batera amahobe mu Cibitoke no mu Ngagara kijya gihe nayemeje gukikuza amashuri yose mu Kinama no mu Kamenge seul ni jenyene abantu bandaba nk'agahabwa mugabo haba ibintu bikomeye cyane kwihana kwaturanira ivyaha dusengera igihugu cacu ivyo bintu vyagize akamaro gakomeye cyane hanyuma haje baheje gutera ndasubira kubaraba turategura ikintu gikomeye cyane ndabasaba nti ko abanyengaga n'abanyakirisitu banyankiye kuza mwe murashobora kwemera kuza tugahurira kuri sesinga kugira dukureho ico gisika cyo kutagenderanira no kuvuga twagize rencontre ya mbere y'aba jeune amaguru bibike mu Ngagara no mu Kamenge nayo mu Kinama no mu Cibitoke imigendanire yatanguye hatanga kugenderanira amaguru bibike mu Kinama mu Kamenge mu Ngagara muri ubwo buryo rero ubwo nibwo buto bwanje nabayemo numva mwarakoze ibintu binini cyane benshi bakavuga bati uya muntu yamye imisi yose afise ukuri yamye ari ukuri kwigendera ndakeneye kumenya niki kintu cyakubiramwo washaka ko gihinduka mu gwaruka ikintu nashaka ko gihinduka mu gwaruka ubwa mbere hoho nakuze numva ko igihugu cubakwa na beneco kandi sinumva gushika no munsi ndigera ntahura ukuntu umuntu ushobora kumwanka umuhoye nta kintu mupfa wamuravye kwasi wamuravye havuka ukamwanka gushika no munsi ntavyo ndumva rero namye mparanira kumva neza yuko dufatanye mu nda igihugu cacu gishobora guhinduka iparadiso yariyo ntumbero kwindi mpfuye bidasanzwe nuko rero kubandanya amashuri mbega kubifatanya n'amashuri ico gihe byaraborohera kwishure umwimbu byaba bimeze neza ntibyari byoroshe ariko nari mfise principe urazi hari gihe abana basenga barakunda kugira amakosa kumva ko asenze Imana ibindi za kubikora ariko je mfise principe biblique ivuga yuko utarimye nturya udakoze birivuga ngo Paulo aravuga ngo udakoze ntakarye hama nkibuka ijambo Imana yabwiye Adamu amaze gucumura yamubwiye ngo uzohora urya ivyo biri yakuye
ntubona naho naja mu ivuga butumwa nkateba ni kenshi naraya majoro nicaye ndiko ndiga nkafata amadushe nk'atatu kugira bikunde omwe some rimwe amanote hama nkaca nsenga leta Imana uze kumfasha a partir y'ibintu nize ni c'est vrai ndabwira gwaruka nti sinifuza ko mwiga amashuri ko nayize kuko si benshi bashaka kugira uwo mwete kuko nshitse saa 5 ndibuka igihe kimwe ntazopfa nibagenda ari muri kaminuza twari dufise ikuru ya développement communautaire ndavyuka saa 11 mu gatondo ndiga n'umwete mwinshi gushika saa 2 nizi impapuro zitanu ncaja mu bindi bikorwa nti ndasubira kwiga après-midi haca haza umuntu masaha 9 ambwira ati ndakeneye tuyage ndabwira nti ntibikunda uzoze je mvuye mu kibazo arambwira ati nkapfa amaraso yawe amaraso yandi Imana yakubaze numva ndagize ubwoba cyabwa nti c'est si grave candagenda no pastor turagenda turaganira gushika saa 5 y'ijoro kandi vy'ukuri hari hasigaye umuntu tumwe ngo yiyahure pastor umukozi w'Imana urumva aje kwizigira umujene twaraganiriye ndamusengera ndamuhanura ngeze muhira kwiga saa 5 mfise itiro ryinshi cyane ndasoma amanoti biranka ndazinduka mu gatondo nagenda kubwira igihe ugize uruhara rwawe ukiga ugashiramo inguvu Imana yari gufasha mugi Imana izogufasha ibintu na atamwete wagize uratera intambwe imwe naye gatera yindi gufasha ico gihe naratangaye cyane ikibazo caje cabaye muri izo mpapuro zitanu nyene urumva nakoze waciza mugabo nagiza kandi kigoro ko kwiga Imana irarabishaka wagize na kigoro nuko utasamaye kuguho cawe ca misi yose hariho ugwaruka rusenga araja muri korale akaramukanya bakagenda bagasenga akavuga ngo Imana izobikora bikuye yihe icifatirako abasokuru baravuga ngo n'Imana igira himaniye yihe gira effort yawe gira ico ukoze Imana ironka yifatira ico gihe naronse 17 ku 20. Wow, ku bintu vyiza cyane we numva ya verse bavuga ngo numva iyo verse nyene warayifashe aho abandi bavuga ngo cakira inzu hatsi imodoka mwe ukugwanya ati tukore udakoze ntaco ronka oya kuko Imana ivuga ngo nzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu udakoze nta Imana ishobora guhezagirira ivyo n'uruhendo byo ngo cakira Imana guhezagirira c'est vrai turakeneye Imana inguvu zacu ntaco zotumarira tudashize Imana imbere urasaba Imana ubwenge urasaba Imana ivyiyumviro urasaba Imana gukurongore mu bikorwa ariko ntugarukira gusa gusaba ucuja Imana iguha ivyiyumviro bitomoye bigororotse ikagushiramo ishaka ryo gukora hama wakora rero ibikorwa bigororotse igace hezagira ibikorwa by'amaboko yawe dukora dusenga dukora Queen poem idasanzwe biriko birakomera cyane kaminuza rero twigaruke muri kaminuza kaminuza nayo rero urumva kiya gihe serabisi yabari nini jeunesse pour Christ en action ikiza gute aho iciyumviro caziye yerekwa Imana yampaye mpejeje amashuri yisumbuye mu 1999 hari mu kwezi kw'indwi nari jenyene mu nzu papa araye kazi abandi bari ruguru hamwe ndiko ndiyumvira uko umunsi wagenze agatiro kamera nk'agaheze numva mu mutima ijambo riri muri ryari nababwira Yohani 4 ubutumwa bwiza bwa Yohana 4 kuva kuri 35 hanavuga Yesu yaciye abwira abigishwa ngo mwe muvuga ngo mu mezi 4 iyimbura rizoba ariko unamura amaso murabe ivyimburwa bireze ubu nyene hageze iyimbura ndiko ndumvira isobanuro y'iryo jambo hacaza rya kabiri Luka igice c'umurongo wa 2 avuga ngo ivyimburwa ni vyinshi ariko abimbuzi ni bake sabanye n'umurima ari ngo kabimbuzi mu murima ico guhamenga ni robine buguruye ntangura kwandika mfata kaje ntangura kwandika numva mu mutima nemeza ko iki gihe Imana igira ikoresha ugwaruka mu mpinduka za kino gihugu kugira ikoresha ugwaruka mu ikanguro rije hanyuma ndabivuga mu gifaransa terme numvise le réveil spirituel va provoquer le réveil politique et le réveil politique va provoquer le réveil économique ico gihe sinatahura ibyo bintu byose nakoreye ku byo ntahura muri ico gihe nk'umunyeshuri secondaire le réveil spirituel
ko navuga reve politique no kuvuga iki reve economique no kuvuga iki mugabo sinabita ko umwanya nca nkora kuri ivyo niho natangugana mu mashuri mato mato nkorera ku nkingi zine. Inkingi ya mbere yari iyo gutegura urwaruka kugira ubucuti bwiza n'Imana. Nabwira nti dufatiye kuri Yeremiya igice ca mbere umurongo wa 5 iravuga ngo Yeremiya ntarakumbira mu nda kwa mama wawe nari ndakuzi utarayivamwo nari maze gutoranya ndabwira umuvugishwa ku mahanga. Twe twigisha urwaruka tuvuga ati Imana yakuremye igufise intumbero kandi Imana irakuzi imbere yuko abavyeyi babaho imbere yuko uvuka Imana yari kuzi ko Imana yari kuzi rero yari gufitiye umugambi ku buzima bwawe. Rero ubaka imigenderanire myiza n'Imana yawe kugira imenye cyo gushakako. Aho oye twatugaruka tukigisha itandukanye hagati y'idini n'imigenderanire. Mu gifaransa twita relation ou religion. Kenshi ari gihe twihera ngo tuko turasenga muga twashize amadini imbere. Idini siri je mfata idini nk'umuryango. Uno munsi urashaka kumbwira ati ingo mu muryango wanje ni wa mwiza. No. Wewe uri umuryango wawe ni mwiza selon toi. Nandi umuryango wawe ni mwiza tubo bagenzi tuba inshuti mugabo ntumpate guta umuryango wawe ngoze mu muryango wawe nuko je mfata amadini ni meza ariko ikiremera si ivy'Imana. Ikiremera n'imico n'imigenzo amadini yongera ko aremereza abantu ariko ubundi twese twareme n'Imana kandi bifite intumbero. Iyo ugize ni bucuti n'Imana yawe umenye cyo gushakako hamaze kumenya cyo gushakako vya bindi isi yifuza no munsi nations zine kuba iby'agatakazi na muntu kubaha abandi kubariza iby'abandi ntiwokunda Imana utabona ngo wanke mugenzi wawe ubona. Iyo mu bigenderanire n'Imana ufitane bucuti n'Imana Imana ikwereka icyo yakuremeye kandi kakubwira ko nicubuze kandi ko icubuze kiri muri Gayel kugira nshike ku mugambi Imana yandemeye ndakeneye Gayel. Rero Gayel sinomwa kandi ndamukeneye kugira ngo ashitse ku mugambi w'Imana. Niho byabine kuko ivyo abantu bemeza ngo twubahirize nje tumubona uko amategeko ajaho niko abantu bayarenga ariko mu bucuti ubufise muri wewe iryo shaka ryo kubahiriza umuntu ukunda ntiwo mwica umuntu ukunda ntiwo mwiba umuntu ukunda ntiwo mugirira nabi kubera iki ubuze uti ninagira nabi Gayere nzobangire nabi Imana kuko ari mu ishuri ry'Imana. Iyo ni inkingi ya mbere. Inkingi ya kabiri ni cyo twise entrepreneurial development. Kwitegura tuvuga ati umaze kumenya umugambi w'Imana ntuje kwishuri indiri umuntu azoguha akazi ko ntawe uhari ariko uje kwishuri kwiga kugira uburonke ubumenye bugufasha gushika muri cakini Imana guhamagarira. Tukabwira abanyeshuri uri kuriga rero raba sector passion raba ikintu ukunda mu buzima wige ntupfe kwiga kubera naka yizi ikintu agatera imbere nawe ngo wige ico kintu urabe mu byo gufasha gushika kuri wa mugambi Imana yakuremera aba ari cyo kintu wiga uronka ubumenyi kugira ngo ejo ntukenere naka wifashe. Niho tugira rero ama club mashure ya entrepreneuria niho twaje tukagira ishure turafise ishure mu ntara ya Mwaro twagize y'imyuga kugira dushobore kuronka ahantu dushitsa kugwaruka tubashoboze gushika kuri cakini Imana yabaremera. Inkingi ya gatatu ni uburongozi. Uno munsi turi singahe wacu gusa ni muri Afrika ugwaruka gwinshi ruzi ko gutera imbere byihuse ari kuja mu burongozi ko mu burongozi ariho hari amahera yihuta kandi yoroshe kuronka ariko mu nzira itariyo. Ndabwira ugwaruka nti rero niba ushaka w'indongozi muri vocabulaire yawe habe ese zibiri le service et le sacrifice. Nukuvuga ushaka w'indongozi wumve ko ugiye gukorera abandi apana kwikorera. Ntugiye gukorerwa ntugiye ngo abantu bagukorere canke wikorere ugiye gukorera abandi hanyuma gukorera abandi gushika naho wewe witanga. Harabashika n'ahantu batanga ubuzima bwabo nibyo ariko ukaba ufise mu mutwe gutera imbere byihuse ushaka amahera ja muri secteur ja muri ya nkingi ya kabiri aho wiga uti jewe ngira umugambi kuko iyo ushaka umugambi ntushaka gushinga umugambi ahantu utabona inyungu mugambi urongozi nturondera inyungu yawe inyungu yabenshi mu nyungu yabenshi gwawe irimwo. Inkingi ya nyuma ariyo ya kane nivyerekeye imico nakaranga no kwinonora kuko imico kubera iki cyane sai wacu gusa no muri Afrika turakunda kwirengagiza akaranga kiwacu tugashaka kwigana abandi si bibi turi mu gihe ca none
turasuma tukaraba aho abandi bageze ariko tutibagiye ico turi nuvuga ugenda gusuma nka wewe nk'umurundi tunukumenya rero akaranga mbega nihe n'imico n'imigenzo akaranga k'abarundi aho tukavuga ngo iyo ihanga canke ubwoko butagira imico ni nk'igiti kitagira imizi kicacuma nico gituma ubona urwaruka rugiye hanze mu ndwi imwe gusa si kure asimbira ngaha mu Rwanda mu ndwi imwe vuga ibishyimbo ntuwamenyereye ibintu asigaye avuga biratangaje yagenda yari hanze agarutse ngaha asigaye prononsa ntaba kivuga n'ibintu niba abandi bumva ngo tu peux montrer le chemin qui mène à Kamanje canke njajara urumva yagiye asigaye ashaka guprononsa mu gifaransa ngagara na Kamenge rero ugarusanga turabigisha ati menya icure hanyuma wubake ku mico yawe umaze guhagarara ku mico yawe hanyuma hari uja gusuma nabone bashaka kuza gusuma iwawe habe échange de culture échange de valeur hanyuma ngaha kwinonora sport hanze bayifata nka carrière ariko ngahe iwacu ni intuze instrument de cohésion sociale abarundi bakinye kwaba ari kugira abanywane bagira iki nizo rero instrument dukoresha twarigeze gukora conference 2013-2014 duhamagara urwaruka ruvuye muri Amerika ndabwira urwaruka ruvuye mu mpingo yose timutegura intambo bivanye n'intara muvuyemo yewe abanyamerika bariko baratangara bashaka kwiga ukuntu batamba gwedengwe ihuruma akanyarusizi ubona batangaye ndabwira abashaka ntimwabonye nabo barashaka kwiga ivy'iwanyu ntimwiga ivyo gusa hama ukuntu bavuza ingoma bose bashaka kwiga ukuntu bavuza ingoma babigisha ukuntu azitarana mwabonye mushobora kubigisha ndabona abajeune bo muri Amerika bakura amarori yabo bakambara amarori y'abarundi twagize exposition y'ibikorwa abajeune bakoze event kubera iki bafasha amarori hajya mu buyenzi y'ibihumbi 200 bagashirako agatenge gusa ko muri Kotebo umujene akayakura akayagura $100 we yaguze ibihumbi 200 donc kwerekana yuko nizo nkingi zine rero dukorera imbere ko dushikira cyane kuri impact kuva iyo mbona yanyu muyironse ndakeneye tubandanye n'ubuzima bwanyu muraje kaminuza mukiri bato muciye muhezagirwa umuntu w'umujene hafi mwaro aja muri protocole y'umukuru w'igihugu kwaza bakibabwira ico kintu cyageze gute mwiyumvise gute byari vy'Imana yari yaraberetse canke vyarahuriranye uko nyene oya ikintu cyose gira intango nababwiye yuko ikintu cyose nabamwo nakibana mu mwete ndi muri ayo mashuri yisumbuye nara kuva muhira kugenda gushika ku ishuri je navyo kimisi yose 8 nijoro 8 nijoro kiye kuvoma ugiye gukora iki gusenga nkagira list mpejeje kwisengera nkagira list y'abana twigana abwo ati Imana abana ndabagusavye ndagusavye imitima yabo bagukunda bakubaye nominativement hanyuma 5h30 namvuye muhira nja kwishura yari yo routine kugira nshika wa mbere kwishura nsenge kwishura batarashika hanyuma narasengera mu bantu duhura kuva muhira gushika mu nzira ati ndasavye umuntu duhura ndagusaba ikimenyetso ninamuramutsa mu barundi uramukije umuntu aca kubazaho muzinanye uyo muntu yambaza canamubwira ubutumwa bwiza atambajeje yihuta ndamureka nukuvuga nashobora gutaha kugenda kwishura no kugaruka mbwiye nk'ubutumwa bwiza abantu shaka 20 maze kuronka abantu barenga 5 naca nsaba hafi muri yo quartier bakantiza ahantu dusengera chaque vendredi cyo bita série de prière rero narigeze kuba mu Gatoki kuva kwisoko nja mu Gatoki cyangwa kuva mu Gatoki nja kwisoko gufata bus isoko nkuru ya Bujumbura yego urazi ko kijya gihe hari heza marigara yego sinarenganira igara naca nicara nkabaganiriza ugwaruka nkaba dashobora kubarakora hanyuma ico gihe nkoramo umujene umwe yabangaha muri messe des officiers ahanye nima yaho aho muri messe yego yari yaraniranye ku rumogi kabisa turayaga hama ndamusengera mama we yumvise amakuru araryoherwa cyane gusa carantumako baca badutiza ahantu chaque vendredi dusengera nukuba chaque vendredi dusenga none iyo seri raguka n'aba mama babo n'abavyeyi n'ababanye baca baraza ibaserere yagutse cyane ico gerera inkuru ziragenda
uyo mumama umusaza we yari umupasitora mu ishengero hanyuma barumvikana umunsi umwe ko baza kugira visite iyo serire haza abapasitori babiri n'abamama babiri ico gihe ndiko nivugura ubutumwa bwiza kajene konze cyane gose urona mu mbamba kabisa harimo umumama araba très touché kubona umujene wo mu bwoko bw'iwacu ariko aravuga ubutumwa bwiza we yaragize imisahura n'abajene bashaka kumwica kubera umugabo we yari mu ishamba kurwana hanyuma ntitwavuganye aragenda mugagomana ifoto ngiye muri PAF aho nari mu wa mbere mu université ngiye muri PAF kurondera laissez-passer ngende muri conference mu Rwanda hari ico bita Afrika haguruka turahura turatubirana ku muryango wa PAF ati wenda kwibutsa tinari ndakwibutsa hanyuma acara amakaze mu biro turaganira hanyuma haca imisi tuza turabonana tuganira mu nyuma arambwiye ati mbe uramuzi uwo twubakanya nabwo ntijewe ukuntu umeze iyo umuntu atanyeretse ubuzima bwiwe sininjira guca inyuma hariyo abantu muhuye aca inyuma akabaza ati avuka he avukana nande se yitwa nde muri quartier je byo ntavyo nzi jewe ivyo umbwiye nuvyo nyene nemera hanyuma carambwiye ati umugabo wanje n'umwasaye ku rugamba nabwo nje politique je sindaye ntinyentereza ntimugambwira izina arambwira ati naramwumvise mu ndwi heze yasubiriye ndayikengurikiye gutwara movement aho yaravuze Pierrenkurunziza nca ndafata agenda yanje ndandika izina nzomusenge bihereraho haraba imishikirano baragenda bagarutse niho yasura kundondera ati ndifuza ko mumenyana ni muri ubwo buryo namenyana n'umukuru w'igihugu hanyuma mugabo acarabona ibikorwa ndiko ndakora nkiri umunyeshuri mu wa gatatu twamenyane ndi mu wa gatatu muri kaminuza nawe ari umushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu ari umushikiranganje w'intwari ibereye icyo bita ministre d'etat à la bonne gouvernance hanyuma turamenyana atana kimwe nziga tuganira nja kubigisha ijambo ry'Imana hanyuma igihe bamukuru w'igihugu bambwiye ati ntureze amashuri narahejeje ndindiriye ko bampa nkosoma igitabo ati nyarutse dukorera Imana sinari nzi ivyo ari byo ngaza ati mbashagira mfashe kunterera ya memoire cyane sinigeze kuko je mu mutwe nari mfise yuko mpejeje amashuri nzo kugira akantu kiwane nkakorera Imana muga nifitiye natanguye ibintu byo kurima ndi muri kaminuza mu gatatu muri university nazi ngo nzorima ntera imbere hama mvuga ubutumwa bwiza ico gihe haciye iminsi acambwe ati imaseve nuko hari kwa Mungu nibaze ko hari itariki imwe yuko 10 no hari kwa Mungu itariki 30 canke 31 z'ukwicenda itariki zitatu z'ukwicumi 2005 nari ntewe iteka ryo kuba umuhanuzi muri vy'umukuru w'igihugu no ku buzima bwari bwatanguye ubuzima bwawe buratanguye uragiye kuba umuhanuzi w'umukuru w'igihugu uri umujene uri kumwe n'abajya abantu bakuze bafise experience bafise ibintu vyinshi cyane nawe wishimikije Imana n'ubumenyi bwo kwishuri byari byoroshe ntibyari byoroshe ndibuka umunsi wa meshaka ko hazara abantu banditse kuma umuntu yanditse ngo president yazanye Musanze sheke muri presidence hanyuma ndibuka igihe kimwe namaze ijoro ryose nicaye muri sala niyumvira kwazi ngiyemo Jesse nagafashe nk'akazi gusa nafashe ko ari umuhamagaro udasanzwe Imana impaye mbaza ikibazo Imana kubera ko wanjanye hari ushaka kwiki urazi ni ibintu bidatahuritse hari igihe duhusha akaryo ukaja ahantu ukibaza ko ari kubwawe n'umuryango wawe kugira ngo utere imbere utunganirwe ariko ahantu hose Imana ikujanye ufise umuhamagaro udasanzwe ifo kumenya uwo muhamagaro ico gihe namaze rero ryose ramubwira ati Mana ndacari muto nta experience niho mva kwishuna ushaka kwiki niho namenye Imana ishaka ko ndafata ingingo ati kuva no munsi nta mwana aje muri bikuru by'umukuru w'igihugu ngiye kuba umuntu akuze ico bita personne mature
nca iryo joro nyene ndavuga nti umuntu akuze yifata gute, avuga gute, abana gute n'abandi, ahuye n'ingorane azifatamo gute. Ico gihe ndafata ingingo ingingo ya mbere nafashe avuga ati nta mwansi je n'umwe mfise. Wow. Bose ngiye kubagira abagenzi kuko umwansi ndamuzi wariwe shetani nayo nzova muri atugwanya namutsinze. Hanyuma ica kabiri sinzohanga amaso umwana w'umuntu, nzohanga amaso Imana. Bumve nari ngiye muri ako kazi atamugambwe n'umwe mvuyemo, bijya bibanza nibanza bijamwe abantu bavuye mu migambwe, umukuru w'igihugu tudasangiye ubwoko, tudasangiye atana kimwe duhuriye, umva byasaba ubwenge buvuye ku Mana. Ubwo bwenge nabwo nabwize kubahabwa n'Imana, sinari kwishoboza. Icyo gihe ndasaba Imana ati je nzokora ibyo nshoboye, nawe umfashe. Byukuri Imana yaramfashije. Mwaka wa mbere urahera, wa kabiri urahera, wa gatatu urahera, wa kane urahera, gushika turatangurana turinda duhezanya n'umunsi yitaba Imana twari kumwe. Wow. Rero ni ikintu cyambere, ni ikintu gikomeye cyane nshimira Imana. Nebyo umunsi witaba Imana mwari kumwe bisigura ko mwabanye iyo myaka yose 15 ni umuzi cyane. Petero Nkurunziza we twabona ari umukuru w'igihugu, yarafata ingingo, yarafise inkuru nyinshi atera abantu, we wamubona hafi. Wo kubwira Petero Nkurunziza wo muvuga gute? Urazi narizi ivyigwa by'uburongozi, ndafise impama y'ubushobozi bita master mu by'uburongozi. Mu by'uburongozi ninze ujya muntu yari ndongozi zigoye kuboneka ngaha mwisi. Ndakubwira igituma. Icambere yari umuntu ukabona umurongozi atahuye neza yuko uburongoza bukura ku murongozi mukuru. Uyo muntu aba ari umurongozi adasanzwe gushira Imana imbere. Hari abantu bafata Imana bagira ivy'Imana ugasanga ni ivy'umugenzo, ariko wewe yarabivuga akabibamwo akabigendera. Nuvuga yatawe neza ku burongozi buvuye ku Mana kugira ashobore. Abwirizwa kuguma agendera kuri iyo Mana nyene. Ico ni cyambere namubonyemo. Ica kabiri namubonyemo kugira yerekwa vision, kuko kugira yerekwa vision, kugira imbono. Kuko kese turavuga imigambi niyerekwa, ariko washika mu bintu ukaborerwa icubahiro, ukaborerwa ibintu ukibagira uri kuraja. Ariko n'umuntu atigera yibagira yari karaje, yarafise in vision. Unamoye n'ukuntu atambuka, ubona ko ari umuntu atambuka azi yari karaje. Ico ni ca kabiri yerekwa. No kuvuga abantu bamukurikira ntibahiga imanga, barabona ko umuntu ariko arakurikira afise yabajana. Ica gatatu yararengeye amoko, afatiye ku migambwe, afatiye ku ntara, afatiye ku moko, afatiye ku madini. Ico nico kintu kigora abarongozi b'Abanyafrika. Usanga umurongozi w'Umunyafrika akikujwe n'abo mu muryango iwabo, abo mu bwoko iwabo, ugasanga abo bantu baramuherekeza gushika mu kinogo, kuko basigara bavuga rumwe bacungera inyungu zabo. Ariko umukuru w'igihugu Nkurunziza yari afise abantu bavuye mu mico itandukanye. No kuvuga wasanga abantu bafise ivyimviro bitandukanye, bigatuma aguma ari maso. Inkuru yaronse kuri uyu n'undi yaronse kuri uyu, igatuma yungurura. Nico bita au-dessus de la mêlée, yari hejuru y'ivyo bintu. Ego. Ica kane ni umunyabuntu, ico bita l'humanisme. Icavyerekana niki? Nuko urona igihe muri 2015 igisi yose ariko aramuvuga, ari mu ngorane nyinshi. Waza wumva kubajije ati hariho umunyeshuri twiganye ariko gupfakara. Ati telefona naka guha nimero yiwe, hamuzi umuhamagare tuvugana. Ugasanga yamwiteguriye akamvelope akamubaza abana bameze gute, no gufasha iki. Canke natwebwe abakozi ugasanga arakubaza umwana wawe akamuvuga izina, ati wa mwana wawe yavunika mu mwaka uheze, nta sekera afise bameze neza. Rero mu by'uburongozi ukabona umurongozi amenya abantu biwe, ni akamenya agashaka kumenya ubuzima bw'abantu biwe, akamenya n'amazina y'abagore n'amazina y'abana. Uwari umurongozi adasanzwe. Ico nico kintu namwigiye ko. Ca kane ica gatanu kutaborerwa n'ibihe, kumenya ibihe. Urazi mu burongozi uragera ahantu wumva yuko
atawundi yo gusubirira atawundi ameze nkaho Yego. mwarakwirikiranye 2020 Yego. hari abantu benshi bashaka kubandanya ariko aravuga ati sinzobandanya nahejeje ibintu byatangaje abantu benshi no kuvuga aramenya ko hageze guhagarara icyo ariko kwereka umurongozi aramenya ati jewe aho nageze ari ngaha harageze mu cyerekana indongozi muramaze kubona kenshi muri Afrika abarongozi barakora neza bamaze gukora neza bagasigara ahantu bonona ibyo bakoze ariko abantu bamenya kugenda bagishobora kubandanya abantu bakibashaka icyo nicerekana umurongozi akomeye cyane ibyo nivyo bintu bitanu ndacabandanya ngira ibindi kuko namwigiye ko ibintu bidasanzwe kucerekeye akazi yarameze gute yari umuntu atunganije neza cyane hari ikintu nari bagiye ca gatandatu gutunganya umwanya cyo bita time management hajya ikimenyetso kimwe cyo gutera imbere nukuntu umuntu akoresha umwanya ukabona umuntu mwavuganye 2:00 ufite 5:00 batacu murakora uwo muntu harimo amahenyo ariko wewe yazinduka kare mu gatondo ikintu yakora ibintu byinshi kandi ikintu cyose gifite umwanya wacu yarafite umwanya wo gusenga ashitse mu biro icambere arasenga yasenga biriya yuguruye agasoma bible hama agakora amadosi ntiyashobora kwakira abantu ataraheza amadosi nta dosi yararakumeza iwe ahejeje amadosi akagira umwanya wo kwakira abantu agasura agakora amadosi akagira umwanya wo kuruhuka akagira umwanya wa sport yari umuntu afise ubuzima butunganije neza nibuka igihe yitaba Imana niyo naraba nti yabaho ubuzima w'umuntu afise igihe gito muga muri ico gihe gito abwiza gukora ibintu byinshi cyane ivyo ni ibintu bitandatu maze kumuronkako kumwigako vyerekana ko ari indongozi idasanzwe aho ndiko mvuga je nk'umuntu twakoranye namubonye ku kazi ntimujane mu bya politiki namubonye ku kazi umuntu twagenanye iminsi yose nkamwigira ko ikintu kidasanzwe ko ari umuntu adasanzwe agiye yarameze gute ababaye yarameze gute yari umuntu azi kwihangana no kwiyumanganya aryohewe barabibona hanyuma niyo ababaye ntabyo bashobora kubona yari umuntu azi kwiyumanganya kandi yari umuntu ashaka ko abandi bamererwa neza cyane ikintu gikomeye cyane imbere ko dukorotera kw'ico kintu iminsi ya nyuma yo kubaho kwa k'umukuru w'igihugu Pierrenkurunziza mwari kumwe gushika no kwisaha iwe ya nyuma hari ijambo yabarasigiye abarundi canke ikindi kintu yo barasize kogendera kugira ngo twebwe abarundi zo kwame tugira kwiraga igiwe cyane gose kuva mu 2015 gushika 2020 yarakunda kuvuga ko iyi manda ari manda y'Imana yarabaye ico bita muri sentete irenze urugero yarabayeho ubuzima hamwe no kuba umuntu mutakiri kumwe donc hamwe natwe ubona ko ari umuntu ariko aratunganya ubuzima bwiwe mu kadetaye kose mugana navyo twamenya uno munsi niho rero bibona ugiye gusubira inyuma ubuzima yabaho ico gihe hanyuma kandi n'amajambo yaguma avuga muribuka ko yavuga ngo gupfa si bibi gupfa nabi nibyo bibi kwita iherezo ryiza kurusha intango kugira intango nziza ni byiza me iherezo ryiza naryo ni ryiza kuko iryo herezo ryiza iyo ugize iherezo ryiza ibi ntango nshasha ku bandi bantu cyari ikintu gikomeye cyane cyajya mbere tubonye umukuru w'igihugu avuga Imana cyane ijya Mana mwari banamwe mu bihe bitasanzwe haba za 2015 n'ahandi cyane gose nagenda bamenyeshe neza nabwiye tuje ko ntinjira mu bya politiki iyo tutagira umukuru w'igihugu yifata kujya ibintu byari kumera nabi muri 2015 ariko n'umuntu ikintu cyose yagisengera kandi ntashirisha ava imbere yarafise kwihangana no kwiyumanganya nuko twigarukire rero iwacu twarabonye ko mwatunganije ibintu byinshi cyane twarabona umukuru w'igihugu ahamagara urwaruka twarabonye skateboards n'ahandi twabona muri ko murakora cyane ku kintu cerekeye urwaruka nace cyarimo n'ibintu by'umuziki twari tubonye umukuru w'igihugu wa mbere ahamagara abanyamuziki bijya bintu kandi turabizi neza ko mu bahanuzi barimo mwe mwari murimo intumbero byari bifise urabona ko bifise icyo vyavyaye ego cyane gose kijya siruhara twabigizemo ahubwo ryari yerekwa girishira hamwe ndongoye kuko twarafashe ikintu
dufatiye ku civugo kuri civugo c'u Burundi ico twokwita iki ubumwe ibikorwa amajambere l'unité travail et progrès kuko naravyiyumvire ko cane kuko hari igihe abantu batahura nabi ico ubumwe carico ubumwe si kuvuga ngo tugwiza kwiyumvira kumwe cyane tubona ibintu kumwe oya no kwiyumvira no kubona ugutandukanye ariko dushika ku ntumbero imwe twiyumvira ugutandukanye ariko intumbero dufise ari ukubaka rero twarabonye neza yuko ugwaruka rugiye hamwe igicapo umunyamuziki ishusho afise y'Uburundi buhire twafate ku civugo Uburundi bwacu Burundi buhire ni muri ko twagize campagne twa Burundi bwacu Burundi buhire twabote igicapo umunyamuziki afise ifoto ya Burundi buhire umunyamuziki afise siyo foto umunyamategeko afise siyo foto umusirikare afise cyangwa umupolisi siyo foto ubuteka afise siyo foto ugira umugambi w'iterambere afise nuvuga ico gicapo iyo foto umwe wese afise itandukanye reka rero tubashire hamwe kugira tubabwira ati we bandanya muri iyo nzira urimo ariko intumbero wewe Uburundi buhira burane ubuwe ngira mwarakurikiye hari nico gituma twashikirije umugambi mukuru w'igihugu akawunezererwa cyane kuko uno munsi biriko biraba nkanje yo mbonye nkanye n'icura mukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye yitaho gwaruka jewe nicaye nuzura umunezero cyane kuko nagira ndabasubiza inyuma gatoya igihe twari mu magumu ya 1993 abanyepolitike barakoreje cyane ugwaruka kugira ico bita amaviri morte kugira abo ivy'amaboro gushika kuvyo bifuza bakaba baha ibyarura mutwe kugira barinde ariko bamaze kuronka ibibanza byabo bashaka bace bagira imvugo umwe na leta yuko ugwaruka dufise atakazoza rufise ico gihe nibuka ko byadushoboje cyane je ntantegura ihuriro iryo twise ngo haracari ivyizigiro kuri kazoza kawe niko Imana ivuze twafatiye ku ijambo riri mu Yeremiya ivuga ngo haracari ivyizigiro kuri kazoza kawe nca ndababwira nti ico gihe icivugo cari iki twavuga ati nimba umwana abaye imfuvyi abavyeyi bagapfa nawe acapfa canke acaba umuvyeyi nyene ubuzima bwe akabufuta mu minwe bavuga ati niba abanyepolitike bavuga ko atatuzovamwo arugwaruka atakazoza dufise nayo twatuvuga ati nivyo reka duhwere tavuga ati rero twebwe reka dukure twirere hama twihanure hanyuma dutegura urwaruka ruri nyuma yacu ico gihe rero urumva uvuye aho hantu ugashaka ku ndongozi zitwararika zumviriza zibana n'ugwaruka tubitanguye kuri pierrenkurunziza hanyuma bikabana no kumusubirizi wiwe Evariste Ndayishimiye nkanje nabaye muri ivyo bihe byose iyo nicaye ndiko nkaraba iyi migambi nkaraba paeje ivyikira kora mu gihugu cose nkaraba bije nkaraba ibikorwa biri kwera korega nkaraba ukuntu umukuru w'igihugu ashobora kumara umunsi wose yicaranye n'ugwaruka abumviriza aguye ati je n'umujama wanyu nimugira imigambi y'iterambere hajya ariko atera ibisazi ugwaruka jere nk'umuntu nabonye ibihe bigoye aho indongozi aho guhimiriza ugwaruka mu iterambere ahubwo zikoresha ibitari ivyo jewe nuzura umunezero ntabwo ati Mana ndagushimira yuko wumvise amasengesho n'ibikorwa byanyu ni ikintu gikomeye cyane muriko muratubwira nuko muriko mukora ibikorwa byinshi imyaka 15 muriko muraherekeza aho ndakiri kumenya ambassadeur cyariza gute mu bihumbi 2012 niho naronka iyo titre yo kuba ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République du Burundi kugira ngo bashobore kuza barantuma hanze guserukira igihugu mu bikorwa bitandukanye naho ryapfuye naho ndarifise kabisa igihugu caranteye iryo teka ryo kwitwa ambassadeur muri ambassadeur mu buto bwanyu hose urumva ko atana nimwe mwigeze mwicara ubu turi mu gihugu aruka gwinshi ruriko raja ku mashure urundi nago gwahejeje gwicaye umuhira urundi nago uri kururangura imigambi yago vyoroshe cyane ugwaruka gw'ijya myaka ni yubu hari icyo ubona cyahindutse mbega kitarahinduka n'icyaye gohindura kugira ngo tubandanye muri ya mbono y'u Burundi buje imbere hari kinini cyane cyahindutse kidasanzwe d'ailleurs kare nta banyepolitike bahimiriza
ugwaruka gutera imbere ariko ubu byahindutse umwitwarariko w'indongozi uhereye ku mukuru w'igihugu. Umukuru we yagize umutwaro we wa mbere ikoce ca mbere cyo guhimiriza, kuko muribuka basokuru ko bavuga ngo izija guhona zihera mu ruhongore. Nico gituma ubona umukuru w'igihugu ashira ingufu zose mu gwaruka, kuko azi neza ko ugwaruka ni Burundi bw'uno munsi na Burundi bw'ejo. Nico gituma iterambere ry'igihugu aha ejo mwarabonye yerekwa umukuru w'igihugu yerekanye iyerekwa Uburundi muri 2020 muri 2040 no muri 2060 Uburundi buteye imbere. Murazi kugwaruka rufise uruhara rudasanzwe muri ivyo bikorwa. Rero hari itandukaniro ridasanzwe cyane kubera barashigikiwe baritaweho n'abavyeyi ku rwego umukuru w'igihugu. Ariko akamunotera ugwaruka nake nuko ntibasamare uruhara ruguma rugwabo. Umuntu aragushigikira ni kujya umuvyeyi akurira amashuri akakugaburira akugurira impuzu kuja kwishuri akagura ibikoresho mugo umuvyeyi ntakwigira. Izi nguvu ubona leta iriko irashiramwo umukuru w'igashiramwo uruhara runini rw'ugwaruka, kuko izo nguvu zoyumfa gusa igihe ugwaruka rubifashe minenegwe. Natera kamugwaruka ati ntimufate minenegwe ko mutomboye mukagira indongozi bitaho zitunganya uburyo. Ubu nta citwazo ngo wagize umugambi wabuze umutahe urahari. Ubu nta gwitwazo ngo wabuze ugufasha, bagufasha mu gukosora mu kwigisha ukuntu wotunganya umugambi wawe. Birahari ivyo, hari urwego rubijejwe gwitwa paeje, bakwigisha kuva ku ntango ukababwira iciyumviro bakakirera bakagikuza hanyuma bakagufasha kurondera n'uburyo bwacu. Rero uno munsi nta gwitwazo, ariko rero mudakoze mutabishize ku mwete muzoronka iyo mitahe ibapfere mu busa. Mukoze niyo migambi ntimuje kwinezererwamo, mugire iyerekwa imbono yaho mushaka gushika. Mwibona no munsi ko ayo mahirwe muri kumararonka ejo nimwe muzo yahugwaruka ruri nyuma yanyu. Urazi mu byashaka kwita ku rutare akarera umwana agatunganiriza umwana, ariko umwana akabifata nk'ibisanzwe. Ibi mu byagukorera nivyo nawe uzokorera umwana wawe, ibyo mu byagukorera nivyo uzokorera umwana wawe. Ibi mukuru w'igihugu na leta bariko barakorera ugwaruka, natwe ugwaruka n'ukwitegura kugira ngo ejo tuzobikorera abana bacu nabuzukuru bacu. Twaba twabonye mu organiza ama formation mukatanga inyigisho haya za King's Conference, twarabona kare bagira n'ama camping gwaruka rumarindwi yose ruri hamwe riko raviga hamwe. Birikubiza kwindi poem dasanzwe ndakeneye kumenya mugerageje kwiyevariwa nike mwishimira ikitarahinduka mwibaza ko haburiki. Ico wa mbere wobona ico wamenya coco nuko turi mwisi isi yamana ibibazo, utora inyishu ya kimwe hakaza yindi ngorane. Mwisi twamana n'ibibazo, ni intambara y'ubuzima iminsi yose, ni intambara nushaka gushira agati mu ryinyo ngo byose byaratunganye ndicaye. Tuguma ku kivi nkuko ishiramwe ryitwa urunani rw'ugwaruka ruri kivi. Tuguma ku kivi duhimiriza, twigisha, dufasha, duterera agacumu k'ubumwe ibyo leta iri kirakora. Turanezera aho ibintu bimaze gushika, ariko twifuza nuko ugwaruka rubandanya. Ego twe turishima yuko intumbero twari dufise ntiturayishaka 100%, ariko turamaze gutera intambuko idasanzwe. Turi mu gihe tubona hari ubwo ugwaruka ruri ku kivi, ariko turabona ugwaruka muri amakartier mwamwe uri kurafata ibiyovya bwenge cyane. Ivyitwa urumogi haje ikindi cyitwa boost. Nakaye kajambo we nk'ugwaruka wizewe kare urashika ibwami maze urakorera uburi n'abarundi. Wobwira ugo gwaruka rumwe gwize urundi utashoboye kwandanya amashuri bivuye ku ivyo biyovya bwenge. Ego nobabwira neza ko igihe tugezemwo ni gihisi yose iri mu bibazo. Ibyo bibazo rero bishikira isi n'Uburundi ntibwasigaye inyuma. Nuko ugwaruka go kwibara ntirute akaranga, kuko abasokora bavuze ngo utakaranga ukabutaya akabanga. Tugumane inyifato, indero n'urufasoni rw'abarundi. Ni ukuvuga ikintu cyose kuzazaniye warahanuza umukurambere. Umuvyeyi atabaye hafi nta mukuru abura mukuru we, ukahanuza umukuru wawe. Ibi by'ibiyovya bwenge ntuje kunywa ibintu utamenyereye kunywa muhira, ntuje kunywa ibintu abavyeyi bataguhaye, ntuje gufata ibintu utarabona
umuvyeyi wawe yabifashe ntihagire umuntu akwereka ibintu ngo vyokugirira akamaro bigushira ahandi hantu umuvyeyi atakwigishije uzazaniwe genda muhira waza umuvyeyi uti hari abantu bariko banyigisha kunywa ibi mbega no binywa kuko ukoze ikintu unyegeje umuvyeyi nta wundi muhanuzi uzoronka kurusha umuvyeyi rero ikintu gikora uzi neza ngo wogikora n'imbere y'umuvyeyi nico nuhanura urwaruka ntimwishinge basesa nkuyoze abahanura nabi uwo muntu kwanza ariko araguhanura raba ubuzima bwiwe mbega uwo muntu akujana muri ivyo bintu mbega uwo muntu umukurikiye wotera imbere ni icitegererezo canke nawe ivyo byaramugoye nimba ari umuntu atahari karaja ntumva ko azokujana mu manga rero nuhanura urwaruka ntimwishinge abagenzi bahuvya abagenzi batesha umurongo abagenzi batabajana ku ntambuko yindi umuntu akuhanura ikintu umenye neza urabe neza ati mbega uyu mugenzi ninamugira aramvana kuri intambwe anshaka kuri chance bizi inyuma ndabana muri wa murongo niyemeje na cyane cyane ikizodufasha iyerekwa rya kazoza kugira igicapo nico kibazo namabazo gwaruka ati wiravye mu myaka 5 uzoburi he ko nta muntu afite igicapo ciyeri karaja ashobora kuja mu byo bwenge nta muntu afite igicapo ciyeri karaja ashobora kuja mu buhumbu kuko iyo ugira ukora ikintu urabati iki kintu ngira nkore mbega kiramfasha gutera intambwe kiransunikira muri wa mugambi kiransunikira kuri hahani nifuza abakobwa avuga ati nifuza gurugo gwiza nkazomama nkagira abana nkaba umufasoni mu rugo mbega uwo mugenzi ngira amfasha gushika kuri rya sezerano canke ankura mu mugambi n'umusore nuko ati nifuza kubunga mu busore bwanje ejo nkazo umuntu nzoronka umwana wo kwana kanyizigira tukubakana tukagira urugo tugashinga tukavyara ibibondo mbega umugenzi fisi amfasha gushika hahandi canke arankura mu mugambi kenshi kitugora nuko usanga atagicapo ca kazoza dufise murabona nk'ibintu byo guhurumbira hanze nk'akarorero guhurumbira hanze abarundi baravuze ngo akanyoni katagurutse nikamenya bweze mugabo ugurutse uja kurodera bweze cyangwa upfuye kuguruka utazi yugiye benshi barabahenda ngo muri Canada hari ubuzima bwiza muri Amerika hari ubuzima bwiza urahaza ubuzima bwiza ubuzima bwiza bujanye niki wofse intumberi yihe mbega hari imbono yakazoza ufise uvuga uti ninagenda muri Canada jewe nzokora imyaka 5 nshengaruka kora wa mugambi wande benshi bagenda bibaza ko muri Canada ari muri paradiso bibaza ko muri Canada ari mwijuru si mwijuru hari ingorane nko ngaha ugiye ufite iciyumviro cyo gukora egura nangira ugahangayika mugabo kabuze iti nagiye gusuma nagiye imanamba kumwase kuri baje imanamba ariko utafise igicapo ca kazoza aho uzogenda hose uzosanga ingorane ndetse ziruta n'iziri ngaha rero nico no hanura urwaruka mugire imbono yiyo muri komuraja uvuti jewe mbaye nkaja hehe ngeze he hamwe ukwezi guheze wisuzuma uti mbega uku kwezi ndiko ndafata gwa rugendo rushikana hahandi ikiringo giheze amezi 3 aheze mwita trimestre aheze igice cy'umwaka giheze umwaka uheze ukicara ukiva ukaraba uti mbega uyu mwaka nashitse kuki ngeze he bijaye na gwa rugendo ndiko ndafata hari gihe usanga wagumye utambukira hahandi canke wasubije ibirenge inyuma ukaraba aho watirimutse ukaraba aho wataye inzira ukikosora kugira ubananye urugendo rwawe ivyo ni ibintu bitegurwa simpanuka hari abantu tubona Imana iradufise ku mugambi mwiza ariko Imana ntiwukumanurirako Imana hariho akigoro kawugira gushaka kurondera umugambi Imana se kuzima bwawe hama kuwukorera ndasaba rero urwaruka mugira imbono yejo hazoza jewe mu myaka 5 nifuza kuba ameze gute mu myaka 10 mu myaka 20 niho ushobora kumenya uti aho ngeze narateye intambwe nagumye ahandi cyane nasubiye inyuma cyane narataye inzira kugira urwaruka ku murongo niyo mpanuro noha urwaruka abavyeyi ku bavyeyi no bahanura murondera imyanya yo kubana no rwaruka uno munsi si mwebwe mwenyene mwigisha urwaruka kera abavyeyi nibo bigisha urwaruka kuziko ariko uno munsi abana bacu bahura n'ibintu byinshi aho hanze hari ubuhinga bwa none bazi ibintu byinshi cyane ntuzobona umwana ngo n'umwana wahajya mu nzu aharonkera amakuru menshi cyane aharonkera ibintu byinshi cyane bimusamaza byica
byica imico n'imigenzo yiwe bimutesha inzira. Ibintu vyinshi rero mu buhinga bwa ngurukana bumenyi ni ibintu bitesha umurongo. Ubuhinga bwa none ngurukana bumenyi ni bwiza cyane, burafasha mu iterambere, ariko hari ibintu byinshi vyonona. Rero abavyeyi nosanga bazi baragira umwanya, baha umwanya abana babo, abamama baganira n'abakobwa babo, abapapa bafata umwanya wo kuganira n'abahungu babo kugira ngo baganire, babagira abagenzi, kugira ngo bashobore kubugurukira, akugira umugenzi wa mbere hamwe cyamuzazaniye aza kukikubaza. Ariko umurya umutima uw'inkoni ntigikora, nukumukangira. Ariko na cyane cyane dukomeze ubugenzi n'abana bacu gushika bashaka kutwizigira, avuga ati iki kintu sindagikora nta hanuje papa, umukobwa ati ikintu sindagikora nta hanuje mama wanje. Niyo mpanuro naho abavyeyi kugira ngo twese dufashanye dutegura urwaruka rwa none rwacu, kuko bafise ibintu vyinshi no munsi bibasamaza, bibatesha umurongo, bibakura ku buntu. Harababona cyane kugwaruka ari ugo gukoresha bya bikorwa vy'inguvu kugira ngo baba manipule, ariko haro nabandi bariko baratahuranje cyane inguvu z'ugwaruka mu iterambere, ha mu kwiyumvira, haba n'ikindi kintu. Nike kintu wobwira abafisi byabo bikorera ni aba mu entreprise gushika no ku umuntu afisi cyatwara wese niyo batwara 0 ku kintu kijanye no guharuka, nikubona mu guharuka imbere yo dusozera. Ego no nagana nabwire mumenye neza yuko natangwe nababwira ngo iyi si iri mu bihe bidasanzwe, mu bihe bigoye, n'ugwaruka nago ntirusigaye inyuma. Ego hari abantu bakoresha ugwaruka mu nzira itari nziza, kubera ugwaruka. Igituma ugwaruka rukoreshwa mu byiza cyane mu bibi ni kubera iki? Nuko ugwaruka bafise amaraso ashusha, ugwaruka bafise inkomezi zo kubaka, ariko bafise n'inkomezi zo gusambura. Rero mu gihugu ni kwisi yose hariho ababi n'abeza, hari abantu bashaka kubaka, bahimiriza ugwaruka nkuko mubona ivyo mukuru gere karagira, guhimiriza ugwaruka atigira imigambi, mwiteze imbere, ntimuzovuga ngo mwarabuze ubafasha, turahari tubafasha. Uko kuntu umukuru w'igihugu na politiki iri kirahimiriza ugwaruka kugira imigambi y'iterambere, hariho abandi bantu nabo bashaka konona ugwaruka kurukoresha, ati muragabe mugira uku nuku nuku, mwogira uku nuku nuku, kuko nta munyepolitiki uzobona agiye mwibarabara akoresha ugwaruka. Nta mugizi wa nabi azogenda wenyene akoresha amahera agakoresha ugwaruka. Rero nukumenya neza ntera kamo abantu abanyamigambwe tugira twinjire mu gihe cy'amatora, hasigaje igihe gitoya twinjire mu matora, ntimusubire gukoresha ugwaruka, kuko umenye neza kuko ugwaruka uriko urakoresha n'abana bari mu nzu, abafise amahinguriro, abafise amasosiyete. Ahubwo mugira imigambi, mushiremwo politiki yo gufasha ugwaruka. Ahubwo uko igihugu cahagurutse, twese duhaguruke, yawe ufise ishirahamwe, yawe ufise uruganda, aho ikibanza ca mbere ugwaruka, wumve ko ubafata nk'abana bawe wifuza ko bazoba beza, kuko aba nibo ndongozi zejo. Ariko indongozi zejo zitegurwa uno munsi, ni Burundi bwejo, ariko ni Burundi bw'uno munsi, kuko ico tuzobejo tugitegura uno munsi. Tuba dusara basozera barakunze, ndamaze kubibona, namaze kubabwira muri embre cyane, muri cisha bugufi cyane, ko kwicisha bugufi kuva nagana nabwiye ko naciye bugufi, ahubwo ndi jewe nyene. Ariko uri wowe nyene aciye bugufi. Urazi hari ikintu abantu bayobegwa, kutimenya nico gituma abantu bituma bibabura bishira hejuru. Nshatse kuvuga iki? Kuko abantu barabaho atantumbere y'ubuzima bafise, bisuzugura bivanye aho bakuriye, uko babayeho bakisuzugura. Rero Imana bateye iteka bakaronka akantu cagisuzuguro kiri muri bo, bashaka kumvisha abantu kuno munsi batakiri babandi yabaye umuntu. Aho ni ingorane ihagaze. Ukabona umuntu ateye imbere agize udufaranga dukeya canke aronse ikibanza, atangwe kwifata uko atahora. Umeneza ngo urya muntu afise ikibazo muri we, si ca kibanza yaronse, ni kibazo kiri muri we. Kareya yumva ko atakintu harimwe, atamuntu harimwo. Uri harageze ko yereka abantu ati ubusigaye n'umuntu, ubusigaye nanje nkaraba, tizigaye nkaraba nka sesuka. Urumva? Rero ico no handira abantu niki, mumenye kwimenya. Abasukuru bavuze ngo intimenya ntiyinegura,
intimenya niyo ninegura nukwimenya ngo jewe ndinde je natawe neza uko mba ndi kose ibyo mafise byose ni jewe nyene ndi Albert imbere yuko mba umuhungu wa Paul na Hadera abo n'abavyeyi banje ndi Albert imbere yuko mba umugabo wa Mugisha uwo n'umugore wanje ndi Albert imbere yuko mba Papa Samuel, Papa Michael, Papa Joel, Papa Joseph, Papa Victoria. Imbere yuko mu papa nari Albert. Ndi Albert imbere yuko muri bibanza byose riteka byose igihugu canteye ndi Albert. Uyu Albert rero Imana yamuremye imufitiye umugambi. Nzi neza ko ndi w'agaciro imbere y'Imana. Mba mu bibanza by'icubaro ntabibamwo nta gihindura ico ndi jewe. Ndaza agaciro kane, ndazi ico maze ndi w'agaciro. Naho wotokimenya. Ndazi ico nimere y'Imana. Ndazi ko ndi kiremwa c'Imana, ndi mw'ishoro ry'Imana. Ndazi ko Imana nemeye ngaha mwisi imfise ko intumbero, imfise ko umugambi kandi yuko atafotokopi ya Albert ahari. No kuvuga unyemera utanyemera usuzugura utasuzugura jewe ndazi muri kwa muri yavuga ngo I know who I am. Yego, ndazi uwo ndiwe. Ndazi uwo ndiwe. Rero haje ikintu gituma abantu bibabura no kutamenya abo bari. Rero ikintu cyose noronka nejo niraronka ibiruta ivyo nahorana. Nzoguma nduko nyene kubera iki ndi Albert imbere y'ibintu byose. Kandi ikindemesha nuvuga nta na rimwe numva ko nashitse kumwe kwa Paul ati sinifata nkawe aravuga ati narashitse hejuru ndashika mu ijuru rya kabiri ndahishurwa amabanga atariko sinigera numva yuko nashitse nguma nsiganirwa cakindi kiri imbere sinigera numva ko nashitse aho nshaka gushika ndacabandanya urugendo ndacabandanya guhiganwa ndacabandanya kwirukanga gushitsa nshitse ku ntumbero Imana yandemeye ngaha mwisi gushikaho igihugu canje gihinduka paradizo ngaha mwisi. Wow. Cameraman mukomera amashivura ma. Cyane yaguhaye. Nuko twatanguye hakiri ku burango ubu buratevye burira cyane. Ndazi bufise amabanga menshi cyane. Menshi cyane. Nike kintu cyagikino tutuva ngaho tutavuze. Ikintu ijambo ryose ryo bari kuje mu ryo ryose. Ibanga. Mon secret. Ego. Ibanga ryawo. Aha. Ikigize ubuzima bwande ni kwizera Imana. Ndizera Imana birenze gutahura kw'abantu. Hanyuma nkizigira jewe nyene. Ndizera Imana nkizera jewe nyene. No kuvuga iki? Nzi neza ko Imana nzanye ngaha mwisi ifise intumbero. Yego. Ko intambuko yanje yose ubuzima iri mu biganza by'Imana. Aravuga ati hera abana gushanire mu kiganza. Inzitiro zawe ndazihoza kwa maso. Nzi neza ko atakintu gishobora kunshikira Imana itakeretse ngo kibe. Yego. Iyo ari ikintu gitse mu buzima caba kibi cabaciza mbanza kwicara nkaraba uruhara ndabifisemo. Hari kibi kinshikiye canke cago mbanza kureba ko hari kosa nagize. Ico gihe nsanze naterimutse ndapfukama nkasaba imbabazi. Yego. Imana uwo nagira ikosa nkari musaba imbabazi. Ariko nsanze atakosa nakoze. Nca ndabiriza urugendo. Mbanze neza ngo ni nzira Imana yashatse koncamwe. Ica kabiri kwitahura nimwe natanguriye ko ngo intimenya ntiyinegura kwitahura nkamenya neza ngo nta wundi Albert ngahari nta wundi Albert ahari nta fotokopi ya Albert ahari nuvuga nta babiri ushobora kuronka nkamenya neza ngo uyu Albert rero arafise imisi Imana yamugeneye ngaha kwisi Albert ntazokumira ngaha kwisi none Imana yangene imisi Imana yangeneye ntayo nzi ku munsi mbaho nko ahari umunsi wa nyuma ndakora igikogwa nico gituma wampamagaye nkavuga nti tubonane nawe kubishikana ejo je ntahonze hama ica kabiri ikintu ndafise kwizera kudasanzwe ndafise kwizera kudasanzwe nta Mana ndabona n'amaso yanje sinumva nijwi hamwe uvuga ngo mwana wanje hamwe numva muga ndizera Imana n'umutima wanje wose kandi bigatuma atakintu ntinya muri vocabulaire yanje nta kintu bita gutinya kibaho ndubaha ndirinda muga gutinya tubaho mu bihe abantu batinya ejo hazoza ejo hazoza hari mu biganza by'Imana urabona muri Matayo 6 umurongo wa 34 Yesu yabwiye abigishwa ariko arababwiye kuva kuri 24 avuga ati nimukiganyire ku buzima bwanyu kuvyo munywa n'ivyo murya
ku mubiri wanyu ku byo mwambara naho muba so mwijura azi ko mubikeneye 34 aravuga ngo umunsi wose ujanye n'amarushwa yawo a chaque jour suffit sa peine. Nukuvuga tubaho ku munsi nigihe abigisha ijambo ryarindi ngo data twese uri mu ijuru yabigishe ngo musenguko uduha ivyo kurya bidukwiye uyu munsi ntiyavuze ngo duha ivyo kurya vy'indwi ivyo kurya by'ukwezi ivyo kurya by'umwaka. Nico gituma nobwira abantu ntimusubire gutinya ivyejo ejo sahawe we uno munsi gerageza gutungana no munsi gerageza gukora ico wabwiriza gukora gerageza kubaho ubuzima bwiza kubaho ntihagire umuntu ugirira nabi. Urazi nico kintu nashaka guhanura abantu ntuzokwigere wiyumvira gukorera nawe umuntu. Turabana abantu turabanyantege nke hari igihe bishika ugasanga uko wavuze igikorwa wakoze wazo ngo ni ciza cakomerekeje umuntu. Ibyo sivyo niko ndavuga. Hari abantu bicara bagategura ikibi avuga ati je Gaël nzoruhuka ndamushize hasi. Ibyo ni bibi cyane. No kuvuga jewe ndemera principe ihame ryo kubiba no kwimbura. Imbuto bivyo no munsi imbuto uteye no munsi ni uzokwimbura ejo. Ni wakora neza ejo uzokwimbura kugirirwa neza. Ni wagira nabi ejo uzokwimbura kugirirwa nabi. Nagenda babwire ngo iciza ukoze canke ikibukoze wowe byibagira mugu wagikoreye ntiyibagira. Birababaje cyane ejo usanze uhuye n'umuntu wagiriye nabi utakivyibuka. Urazi ukuntu biryoshe uhuye n'umuntu wagiriye neza. Biramaze kushikira kenshi nkaja muri restaurant canke ndi hanze nkasanga hageze ko ndi kumwe n'umuryango bakaca bamwira ngo barishe abaza ninde bamunyire ko umuntu nkavuga ni wapi sindakuzi vraiment wihenze bacambwira ati ntunyibuka ariko je ndakwibuka warangiriye neza tuvuganye gusa ku telefone ntitwaburanye amaso mu yandi muga twavuye ku telefone uratorera umuti kibazo canje nico gituma ntazopfa ndavyibagiye. Urumva ukuntu biryoshe uhuye n'umuntu wagiriye neza akavyibuka. Iyumvire naho uhuye n'umuntu wagiriye nabi utakivyibuka wakivyibuka. Rero nogira nti mugire neza ubishoboye ugire neza ntihagire umuntu utegura kugirira nabi. Hari umuntu nawe watsitaje kubera wakoze ikintu gutabaza kugikora ubimenye umusabe imbabazi hama wandanye urugendo. Imana ibahezagira. Ambassadeur ndabakengurukire cyane kuno mwanya tumaranye kwiza inyigisho zubaka n'intahe yanyu umukama bahezagire abahunda amavuta yiwe mwakoze cyane kudutera iteka. Amen. Murakoze cyane. Nizere ko nikindi gihe twabamagara muzo twitaba. Cyane gose. Nuko reka nabashimire ndabashimire mwese mwahevyo murimwo murabana natwe mwabaye kwigiganiro twagitaguye ku mugoroba none gutevyo bukira. Nuko mu mwanya muto wiwe yaduteye iryoteka kuri micro Juste Gaël behind the camera yari umusaza umukaba bandindiribiza vyose vyo kumfukora ku mubiri ko vyose birabaraza. Bye bye ciao hasta la vista.